amazina yanje ni Ngaruko Kelly nkaba ndi umwigeme w'imyaka 23 ngira ngo 24 hama nkaba ndi umuzikazi navukiye ino ndirino hanyuma ubu unye abantu benshi banzi kuri titre ya Miss Burundi donc Miss Burundi uno mwaka 2022 hanyuma ubu mukaba mwashitse namwe kunda gusenya skate cha sinzi ko ico cabazanye muraza kubimbwira tuza kubivuga neza ego Kelly wakuriye umuryango meze gute nakuriye mu muryango deja abavyeyi bose bari niho bakiri nagiye ubuntu nk'ifise abavyeyi sont mariés nakuriye mu muryango turi abana batanu bakuru banje babiri n'abatoyi banje babiri hanyuma novuga ko nakuriye mu muryango wifashe ntaco nabuze sinabuze ico gufungura amahera y'ikaye. Ego Kelly wakurikiranye amashuri yawe kuva muri maternelle n'induvyibuka gushika ibisaha wakurikiranye amashuri he kuva muri maternelle yagiye kuri école française hanyuma primaire na secondaire byose nibigira kuri école internationale hanyuma cenda bandaniza kaminuza ngira licence muri kwishuri yitwa Milikin ryo muri Illinois ari dans le nord des États-Unis hanyuma mpejeje cenda garuka hano mu Burundi sindatangwa master mu Gandize Catholique. Ego Kelly ukiri umwana wari wumva ushaka kuzoba iki muri kazoza niye carrière washaka kubandana je nshaka kuba president sagenze gute no ngo bien film munzi il y a toujours encore une chance n'est-ce pas la première présidente du Burundi alors nagize nakubeshe nagize ama aspiration menshi kuko nkiri umwana naratanguye nifuza kuzoba chimiste à un moment nkakura nifuza kuzoba umuvokate nkakura muga mpejeje humanité générale nashaka kuba ingénieur civil hanyuma niyo mashuri nari nagiye kwiga hanyuma ndagira novuga udu stage aho novuga ico nkagenda menya neza gusoma ico nifuza gushika nico mpeza niga ibiharuro na génie industriel nashaka gukora cane dans tout ce qui est secteur industriel. Voilà. Kelly wari wifuza kuba mu ingénieur civil ndakasuye basha ndahinduka biva ku chimiste bigera gute na gute ariko ubunye novuga ni uri Miss Burundi hariho na projet yawe wa présence ariyo ya le Burundi dans les affaires mugabo iyo projet imbere kwishira imbere y'abajuge n'abarundi en général abanje kwitangura wewe ubwawe iyo projet cy'imviro wakigize ryari watangiye kwishira mu ngiro gute? D'accord. Alors ico cyumviro ntikizanye c'était déjà un programme un peu similaire où j'étais volontaire dans une fondation yitwa Bless to Bless bon yitwa Bless to Bless c'était cool hanyuma le programme c'était pour umuntu wese yifuza kwiteza imbere tukabashira mu magroupe bayita amagroupe solidaire aho bigishwa hamwe baronka amaformation hamwe bakabasuivi hamwe bakaronka n'ibitaye mito mito au travers d'un crédit solidaire donc on a un crédit à tout le groupe umwe wese agatora ayakeneye bugire ateze imbere umugambi wiwe gusa ikintu nabona ca mbere nuko muri ayo magroupe wasanga harimo swat abashinganahe abasore canke abamama bakuze muga la place de la jeune fille none atari ngaha ari hehe kuko nanje narabwiye ko nagize kaminuza mpejeje ndakora sinzi ko bye bivanye ku kazi nakoze muga naho ni kenshi narabura wa mukobwa akiri muto nkazana nka remarque ukiri muto kandi ukiri umwigeme kwiki uyumvira akazi bimenyerewe ku bagabo kwiki uyumvira akazi sinzi niba nta muntu ufise nico kibazo c'était des remarques nk'izo ubwo beniyaza ngo ni blague ubwo ngimaze kuzironka zingahe zose navuga nti bon
Peut-être que c'est aussi un frein pour la jeune fille tout ma tutababona muri ma communauté yo kwiteza imbere. Et c'est là que le projet Burundi dans les affaires, mais c'est spécialement la jeune fille dans les affaires, aho yagiye hanyuma akaba ari c'est un projet très similaire sauf que c'est vraiment que la jeune femme qui focusingako kugira umuntu nawe amwigishe si ari kumugida gatoyi si ari kumusapotinga financièrement et l'éducation etc. de façon yuko nawe yiteza imbere ashoboye kugira une certaine indépendance financière. Igihe uja muri ako ka organisation gatoya aho washoboye gutangura kudevelopa igitekerezo cawe wakora iki muri organisation? Alors comme j'ai dit, j'étais volontaire, c'était une fondation. Donc il y a le convoi qui c'est quand même à ma forme juridique atandukanye. C'est une fondation, j'étais volontaire. Au début, moi je travaillais cyane nakora muri musata wo gufasha abaorphelins et les jeunes filles bakiri aba teenagers adolescentes voilà. Donc ibyo na certains programmes de gufasha les veuves mais il parti cyane yo kwiteza imbere en fait narakurikirana amatémoignage muga j'étais pas si yo yonyine nakoramo moi j'étais vraiment muri aba bakiri bato les jeunes filles nkavuga nti en fait bayita gute carton rouge je veux pas être la seule jeune fille là dit quand je suis pas la seule à kayimba justement ayo wafite amafra hari ukuntu bagushirako limite ukavuga ati iki ntacu urengana wewe uhejeje ishuri ya direction nyene utarenze kuvuga ndagutwenze nayigeze konka agakommentaire ka perturbé gato hanyuma nigeze gukora warandongoye ambwira ngo mukuri urazi ubwenge kandi urakerebutse ico ndagikunda cyane muga hariho amaposition nashobora gushiramo donc amaposte kubera ko tes confrères bandi barundi bazosuzugurira business bona barukiye akana kagakobwa kakingata avec tous les privilèges que j'ai, moi j'ai des réponses niaises. Harakanoota qui c'est un privilège. Oui, nous allons considérer au fait. Voilà, c'est non. Muga pas à pas. Voilà, c'est nous vraiment ça nous motivation mais chaque une fois que tu ngirizwa kubomora ibintu kumbu watangiye kubishyira mu ngiro gute maze watubwiye ko igitekerezo cyagiye kiraza biba bitewe n'amaobstacle n'amwe wagiye urahura nayo ni gute wo watanguje bavuga uti reka ntangure ndi jenyine ndabizi nubwo ari abandi mugabo ko nje ofisije bisa naho ngeze reka ndabitanguza wabitanguje gute ni gute watanguye ijya projet yawe ni itanashikana muri minsi ni gute wayitanguje wo kugiti cyawe? D'accord, naciye negera d'abord aba format un cadre de kuvuga ngo c'est une certaine structure kugira nabo tuja kwigisha baba banditione bafise un suivi bafise kungena ibitonze cenegera une microfinance imfasha kandi ico nayikugira nuko yashika cane mu ma zone rurale nyene amwe ari propose niko novuga akaba ashobora kugira suivi quotidien yabo muri ayo mazone donc ndabegera ndababwira nije nanje nshaka kubikora gutya na gutya je suis prête à faire A, B, C, D. Est-ce que vous pouvez m'accompagner dans cette initiative de gufasha aba jeune femme kandi bambereye umugisha baragitangura bwari nta kibazo reka barama tout ce qui est nécessaire cours kwigisha les jeunes femmes etc. ukungena ibintu biba structuré et moi nkagira nanje uko nterera surtout au niveau financier hanyuma duhera rero n'abakobwa bo mu Kirundo hariho abamaze kubibona asaje novuga pratiquement babyatanguye kuboneka namaze kuba miss muga
il y a une phase préparatoire niyo twashaka kudevelopa cyane donc c'est là tout ce qui va être kumenya ingene babakadra kubahamagara kubaselektiona kumva ni aba bari sérieux aba baracakeneye peut-être un certain soutien kumenya mbe age dufataniye kwera umuntu afise ukungene ibintu avyiyumvira ko ubu wakuriye mu gisagara usanga hariya la réalité est très différente donc se poser d'abord la question mais réalité y'uwo mukobwa ni qu'est-ce akeneye iki vy'ukuri la jepise nawe ko ngira ngo imyaka 20 ils ont une réalité très différente à 24 ans. Sont déjà des femmes mariées avec des enfants. Je vous donne un cas qui est vous fashion de kwiteza imbere kada réaliza et réaliza poids ya ma responsabilité yiwe. Donc l'idée c'était à considérer, c'était gutumira n'abandi bashobora kuvuga c'est plus facile à ces par exemple à ces jeunes femmes de s'identifier à cette personne. Donc il y a un processus je n'vuga ko nagiriwe ubuntu bwinshi kuko les gens ont compris rapidement et ils étaient disposés gufasha no kunshigikira muri uwo mugambi donc ça vraiment sinovuga byinshi bituma même namaze kuba Miss binyorohera ingene ndawurangura parce que et il y avait en fait novuga médiatisé niyo nico gituma nyase abantu baca bimenya cyane kuko haciye harinjamwe beaucoup de médias donc comme c'était j'avais pu me préparer bien avant byaca byoroha kuko sinaje ntabwo kwicara ngo ndabaye Miss mbega ndagihera he mbe hakenewe iki mbe yumva ayajya mambe yose yaba yarakozwe avant watanguje iyo projet ukiri muto wabivuze ko ukiri muto afite 22 ans benshi abantu bino n'abajene bake batangura amaprojet pareil bakiri bato cyane gutubwira wavuze ko côté wafashijemo cyane ari côté financier est-ce que iyo budget wayikuye hehe est-ce que yavuye mu muryango yavuye novuga ni mutuze toto waragiye gukora byagenze gute? Alors le tout premier budget peut-être abantu baza kugira j'ai liquidé au fait une épargne que j'avais. Hanyuma ndegera uko naza ndagakotizako ndegera la banque là bien liquidé tout. Je vais commencer. Ariko biri selfless sinzi impamvu wabigaye sindabikunze kubera ngira abanshabwa ni none ni kuko yuko ubwetse tukira kuri tuzobanza twihebe bon harimo une certaine grâce yanagiriwe hanyuma ndakalikita ndavuga nti nakundi ndagatwara ndashikiriza ndibuka nkigashikiriza n'abarongoye abantu nari ndagatwaye barabanje barantenga gati ntiyo bitanguza agaproje kawe n'utumoya vraiment nyene tugana nawe nikumva nikushobora ndengera bikubwira nyene faso hanyuma je pense que le fait que moi aussi j'avais donné de ce que j'avais, en tout cas le peu que j'avais, ça aussi incité abantu bakampamagara et hari ikindi kintu hari ukuntu basi natwe twashobora guterera umugani oui par exemple par exemple harakenewe un fonds pour les formateurs il faut qu'on bahembwa etc akavuga nti ntacu moi je m'occupe de ça pour traiter abakobwa bo muri groupe uyundi akampamagara oh est-ce que je peux participer gutya anye hama bikagenda bigira gutya gusa ça un peu Niasko abantu bari bayakinga urumva yave déjà je namaze gushamwo byanje bavuga nti umuntu yihebeye n'utwe wiwe yadushize mu byatarira social gatoya iyo nishaje gutanga ikinyaspira haraga quote bavuga ngo good things in life don't come easy like nimba ushaka ikintu cyatari ubwirizwa ku sinzi ubwirizwa nawe kwikokora ugashyiramo ingufu zose zishobotse donc quand même nizere ko baradukurikirana babona yuko ako ka etape ko gutora utuntu twose wari ufise karababaza urumva karatanze ego kabyaye byinshi voilà projet yawe warayitanguje turavunshije buke kuragiye muri competition Miss Burundi ni kihe kintu cyakwinspire kuja muri competition Miss Burundi hama ni gute ijya competition kuyitsinda etu no kushiraho na projet yawe niyihe novuga niyihe avantage byagiriwe iyo projet yawe?
D'accord, ok. Première partie ya question, ukungene nashikitse muri competition ya Miss Burundi. Ukungene nashitsemo vraiment c'est really deep. Nabonye l'affiche. Bon, hari umugenzi yindungikiye aramproposa tu devrais t'inscrire mais bon, simulaza déjà ndakuze gatoyi par rapport à la moyenne y'abitoza. Hanyuma ndametse kwivuga gato ndasubizwe inyuma ndibuka ni quand même barafugira ibintu kuvuga amaprojet hanyuma n'abayumva baba barose l'occasion yo kuba curieux bakayashigikira si possible hanyuma ndibuka kandi suje ubwenge inyuma ni abantu ngo barashigikira même avec le niveau de la première dame donc ça a quand même un poids ndavuga ni écoute pourquoi pas ce que je risque nyine cyane le pire dans le pire des cas ndavamwo mugabo bazaba bumvise au moins un petit n'akanusu hasi k'ibyo ndiko ndakora ntihazobura n'umuntu ntihazobura n'umuntu hanyuma d'envoyer la candidature biba biteye ubwoba gatoyi quand même ça reste quand même une compétition entre guillemets de beauté n'ibyo ufise muri muri confidence muga ntufise full confidence ugani biragoye fait kugira confidence je suis qu'avec des 10 voilà donné il y a peut-être trop génial izokonquérir ça le cœur des gens voilà nuko rero je me suis inscrite mbadanije kuri ikibazo cawe ok mbaye ndagiriwe amahirwe yo kuba Miss comment byaje bifasha ça a été très facile d'avoir, comment dire, ishika kure mais accès à certaines personnes. C'est-à-dire que aho nari kuruka makete maremare gusaba kugira fois zéro barugura en fait toutes les portes sont ouvertes tubwire ikugeye twagushigikira kuko ukora ikichako kutubwire natwe tu participe en fait c'est devenu tellement sinzi ngene novuga ça umengo nkuko yaciyugura obstacles yose warashoboye kuyabomora facilement. Ça dépend de quels obstacles. L'obstacle que je suis en contact, en communication avec les gens et c'est-à-dire aussi bon, Halimi qui n'a pas ajouté un avantage, tu es exposé à d'autres horizons et other rooms, other people qui échangent, que ce soit abagusumbya cyangwa wowe babizi badangurasumbya il y a vraiment un échange d'idées iba utabufise ko accès avant yo kuba Miss hanyuma igituma ko ndavuga nti bivana n'ama obstacle ni ama obstacle y'ico ca communication cyangwa avoir accès à certaines plateformes ou à certaines personnes vuga les autres défis nuko hariho défi zitavana ngo ufise titre yica nk'iri par exemple tuje mu muri w'abakobwa uragiye uramusiguriye voilà ukuntu urashaka kwiteza imbere gutya urabata vision urashaka gushika hariya n'ibyo bigenza gusa uko uramubwira gutya mugabo le obstacle afise ni je ntashe muhira on s'en fout que tu sois Miss je mugabo wanje azabwira nti ushaka umugabo mu nzu so hariho ibintu le fait que mbafise ijya kuhora idahindura certaines réalités auxquelles les autres font face hamuga tukaca dutegura en fait n'inyigisho zo kwigisha les maris et les parents y'abo bakobwa canke abapfasi kugira ngo non seulement affecte wa mukobwa ariko binafecte umuryango ari le souci qu'elles ce sont même pas elles c'est leur entourage donc voilà donc on a d'avuga certains défis comme zitaba influence kuri Miss ou pas izindi ziri influence ushaka gukoresha ya titre yawe ukayikoresha vraiment et puis voilà et ubu projet yawe igeze he hari aho watanguriye hari ivyo Miss competition Miss Burundi yaje yongeramo ubunye ugeze hehe ibintu bimeze gute bien sûr harabaye improvement ko navyita ubu bintu bifashe gute